Amenya bagize ko ari byo ariko nasanze ari byo ndakwinginze n'ukuri nimbara amafaranga yoba n'ukuri ndazi andafisa abafanzi benshi kandi akundwa n'abantu benshi ku rukundo nkunda andi no pfuma mbwira muhira basi bakamugabane wanje nkagurisha itongo mugandi bakamuvura agakira ndakeneye kubona andi ari mu buzima bwiza n'abashoboye guterera baterere turafise inshuti hirya no hino bamukunda tugira ico dukoze kugira amagara yiwe abe mazima umwe wese ngene asanzwe asenga tumusengere kuko by'ukuri tubuze yanditswe batubuze ikintu kinini tubandanye tumusengere yaba ari mu misirima canke mu Kristo dufata umwanya tumusengere by'ukuri kugira ngo Imana isubire dukirize yandi wacu murakoze STV every story matters. Sauti iko bien. Medenet. Kwa hapo. Oui. Good. Lindira, hari abamamagaye indani ndaje sivyo? Mu minota ibiri. Ndaje murindire gato, murindire mvuga naho bari ngaha hanze ni bon? Reka mvuga naho bari ngaha hanze. Ya, sondi ko sawa. Kereka tangure. Okay, reka ndabaramutse bakundi ba STV nkabandi dekomeze neza ivanye naho muherereye. Jenny bon, ndi good ndashima. Nko bisanzwe hari abanvite murabazi ndazi nsubwa mbere mwoba mubabonye. Baje kundondera ha kuri ACTV bavuze ngo bakeneye kuvugana nanje. Bref, reka rero tubakire. Parfait mambo vipi? Mambo fresh. Mvuriza kwenda. Pardon gato, murashobora kuza ngaha akubera microphone ibashe kubashikira. Bamwe muze ngaha bikunda. Aho ni bon. Urahura meze neza. Jesse meze neza ko yabana imeze neza wanasine gushoka. Kambaza abandi muraho. Turaho tutaraho. Muraho. Wapi kabisa. Mama ni sawa? oya Okay, parfait mbwira rero. Ikintu cyambere kwine. Wanajya mu buzima bwa misi yose umuntu wese afite icakunda. Sawa? Kandi ntuzufate ngo bimwe ngo abantu ngo bakunde umuceri misi yose. Sawa? Ngo ucu ushaka we n'umwana wawe. Ucu mwamiza ku muceri wapi? Mwese afite icakunda, hari abakunda umuceri, abakunda ubugari, abakunda ibijumba. Sawa? Je ikintu kinini kitumye tuza ngaha. Sawa? Kuko hajya ahubwo wanatome nuko wari uri ku moto. Nukuri kwenda kurahiye. Iki ubona nka wewe nyene wewe je nije naca menye cyo ndakwikoreza. Sawa? Icyambere urabizi yuko twebwe turabakozi ba STV. Sawa? Cyangwa naho uvuga ati utubwira ko mwamaze kutwihakana. Kuko birabaza kubona nk'umuboss je kuko andi ndamfata mu boss wanje. Sawa? Kuki ashobora kugira ikibazo nka kijya. Sawa? Ntufate basikangene basimujya kebe y'abakomedia wa Parufe ndabamenye umva basi dufate nutareka basi kubwira basi krebe yose. Sawa? Ukabwira je Parufe nk'umushefu wabo. Sawa? Umugabo wacu ufata uricara uranuma mpaka tunde kubibona kuri YouTube. Kwini ivyo nivyo. Rero ikintu nyamukuru. Kwine nturinde kunshavuza. Jeho umwaro mfise urenze kwe. Ubu umva n'ikintu ni cyakunaniye. Mubanze n'ikintu cyakunaniye kwine. Kwine n'ikintu cyakunaniye. Pardon parfait mbabarira. Oya n'ikintu cyakunaniye. Mbabarira nyumviriza sivyo. Hariyo n'abandi bari ngaha indani bakeneye yuko tuvugana n'utwagwe n'ishavushi. Parfait ko twese dutwawe n'ishavu hari ibintu twogira Oya ntiwirize. Okay, bien sûr sindikondarira. Sivyo nuko muko murafata nabi. Amakosa yote mukayana ko pourtant je n'amakosa mfise. erega kwine na waradufashe nabi Sinabafashe nabi. Munahure waradufashe nabi ukimara kubyumva wategazo kubitumenyesha. Twe turabakozi ba STV. Ikigeretse ico n'umubosi wacu. Gute ashobora kugira ikibazo mukabiduhisha? Reka mbanze mamagare aba bari ndani sivyo tugire tubashe kuvugana neza twese kuko mushizemo ibintu byishavu nanje bon kungenemerewe umviriza kwine ndakubwira ikintu kimwe. Reka parfait ndagusavye maze umviriza ndakubwira warido mukuje
Mood. Kipajingu. Kade turi mu kiganiro. Kade. Turi mu kiganiro kade. Abandi bari? Barive bandundeke sivyo, bandundeke bavugana n'abandi. Walidu Kipaji Chamamare n'abandi muri ngaha. Bon. Sindi namwe cyabagenje ko abaramaze kuvugana nabo gusa nubise ibintu numva umenga bon ni ibindi bintu nimumbwire namwe cyabagenje ngaha Queen kuri mu bisanzwe tubwe inkuru twabonye cyangwa inkuru zadushikiye si inkuru nziza kandi twazitahuye neza kuko kuno twabonye ikiganiro ahubwo dushaka kwanza udusobanurire neza kugira ngo tumenye ibyabaye ukuntu bimeze kuko nituratahura neza ukuntu andi amerewe noneho bimeze gute bimeze gute turabwo ukuntu mubitubwira kugira ngo turabumenye reka ndabaha ijambo umwe wese ndagira ndamenya ingene ndabishobora nama kwanza icambere pole sana byabaye jewe ntajenga kugira ndabe ko bijya bintu bagize ko ari byo ariko nasanze ari byo rero nashaka nbaze aramajahe umuntu basi afuma amenya reka kuducereza tubwira ukuntu ibintu bimeze tubimenye no kwitira umuntu wese kuvuga inkuru ziwe none na byundi Andi alipata nini shida? navyo tuzi ahari nshobora kubabwira ndabasabye mu mbabazi Kabla nda kutupigana simu tunaona vitu vingi sana. Jebyo nabonye byandenze okay. Kuri byo reka imenye ni kimwe byo navuye muhira nje gutoza amakuru kari byo canka atari byo okay mugihe twamenye kari byo ari hehe Andi arameze neza je sais pas la peine yo kurira gutyo gusa iyo ari ndushaka kuvuga iyo ari nibikunda ko twuko kwine wewe ushobora kumara ni hafuye bimeze gute tubwire basa nacho yabaye nana kimwe yabaye gusa andi hari sho kubaha amakuru yihari n'ukuri kwimana mu mbabari tubwire basanure kugira ngo tumenye ukuntu tugenda kumuraba none bikunda kandi biri imbere ya kamera sinibi byako kwine je nakubaza ikintu kimwe sawa kugira andi ashobora kubira kwina naho ndi mungu kunyegeza amakuru ameze uko onyazibyiza tubwira nande tubimenye navyo nzi sijowi andi ni muzima mwache kulia nabaomba naje tsandira mana yati ninja video twabonye none ko tumuntu umenga yapfuye oya andi arahari nimitende buke gusi hari nshaka kubaha amakuru chama mare niyo réponse dufise nabi byose yuzuye amaraso shaka kumenya yari ibikunda chama mare ko ndababwiriya nimba umuntu yabaye kujya akagera mwa rujya rugero gutu udashobora kutwereka andi amerewe nabi kuntu tumubona yapfuye niyafuye gusi hari sishaka kwine nundu kwine ndakuba kuri ameze neza ndabasavye please ndabingira umbwire sishaka kubabwiriya ari gusa amana yanje twavuganye na muganga nibikunda
vuga iyanda Queen uri kuratugirira nabi tubwire iyari. Nyimba bimeze gute none? Tubwire yari basi. Tubwire yari. Sisemwe uruhara vuga. Nivyumvikana ari hehe. Nivyumvikana vrema. Nivyumvikana kwino sinawundi musore nokunda atari handi. Nayo ndagereye kubona handi wewe. Kwino mwiza kwino. Kuba twakurangane yari kwino. yari anzi ndabaranye Yari. ari sho kubibabwira ndabingiye sisho kubabwira yari Udafite uruhara wari Urabizi tubwira amani. Urabizi kandi unyaragana ndari. Tubwira anandari ama kugira ngo tubimenye kuko twebwe ngahanye je navyo numva. Wewe urahaza anandi none wewe Jamu kiganiro wona kubona kana mu mutwaye nidushaka kubabwira n'ukuri kw'Imana gusa mumenye ko ameze neza ameze neza gute none Dutware kugira ukuri ameze none ameze neza gute ugenda he tugende nitugiye ugenda he utakubwiye ukuri ameze basha tukere kubasi no kubana no maso ntabwo byemerewe nimurindire umunsi nibamutransfera bakamushiraho bikenewe ko tumubona tuzogenda tumurabe twese Kabuki ibintu bibani muvuge amatohoza araheri wawe byanka bikunde umuntu akamera kujya ntimuvuge twitwa ngo turakorana amatohoza aheri wawe Sagavugana kwine ndi mumubabarire nk'uko yabivuze muri twese nta n'umwe nta n'umwe kwinura umugenzi n'ukuri kwinakwiye kutigeze umbarira bibi wachaye kwi Kwiragiye mutubabarire murekure kwanza mubabarire umukobwa murekure byanke bikunda amatohoza aheri wabo ntibyumvikana reka tubwire mutubabarire impamvu ya mbere tudashobora kuvuga aho handagwariye icya mbere na mbere ari muri koma kandi murazi muri koma ntawe uhinjira hama ikindi nacyo biriko biraca ngaha kuri social media n'uwamugiriye nabi ashobora kuca bibona ariko turabagizi banabi twebwe natwe nimwatubwira ahantu ari dukene kuwamenya si ukuvuga yuko nakubera kitoga muduhisha twebwe nudukene kuwamenya mutubwire basana ibitaro biri kugira ngo turabe ukuntu tugenda kumuraba none ivyo bintu bamubwo mutubwira ubugari si ukuvuga yuko twavuze ko muri abagizi ba nabi none kino gitwasi mutatubwira ntahari n'igiti ariko nimurindire murazi muri haya animation ntawe nimurindire niyamera neza ariko icyo tuzi coco adara cyakomeye ntarapfa rero mureke kurira turizera araza kumera neza ahubwo icyo tubasaba mubandanye mumusengera natwe dusenga andaraza jewe nataye umva jewe naje ngaha nataye ivyo ndimwo kumva yuko naje kuraba aho andi agwariye nico canzanye ngaha ndibaza ibisigaye je nkeneye kumubona gusa handi nababwiye impamvu wenda ataboneka ari muri haya animation nta n'umwe yinjiramo mutubabarire kuko natwe nituremererwa kugenda kumuraba basi tubwire basi bitaro nuhazi wowe ahanagwari narusha dufise bwo kuhavuga ariko icyo tuzi mubandanye mumusengera adaraza kumera neza natubwire ikintu kimwe mu buzima sawa muzi yuko umuntu ko mukorana ni vyiza kandi n'ingirakamaro kugira umuntu wasi muce mumenyesha kare kugira ngo amene nawe nyine yashobora kwiyakira mu mutima umfiriza nakubwira wa mukobwa umfiriza nakubwira ikintu kimwe nta muntu aza kumvana ngaca naho nyandi nigikunda nta muntu nawamvana ngaca naho nyandi Clara ihangane Clara ukuba yabakwina jensi novyumva kuko n'urukundo rwanje niwo muhungu nakunze kwina sinano yudigete ukuntu muri ko muradutera ishavu none kuri ki mutatubwirana ndari dushobora kubavuga kuko ari muri koma nubwo tuhababwira naho muri koma bivutse ndashaka ikintu kimwe sawa aha twese mu mutwe twamaze gupanika sivyo
dushaka muduhe umuco mwiza na fe y'ibintu icyo mushaka tuwe dukore ku mwanya kuri ico twabasabye cabananiye ko dukorera Bo umuco uhari nuko tubasaba amasengesho yanyu nta kindi gikenewe kuri yandi ariko kimwe coco ntarapfa ntabwo bikunda natwe ubwacu Amarira mukanya birahagarara ibyamarira birahagaje naho no musinije nawe Queen ntubona ko yahunze fata wewe ana kimutuza ku niwe waje mu gishinga cya Queen kandi anye niwe uza kutubwira neza hano handari kandi niwe uza kudutwara hano birenze nk'ibyo onya nganye gipaji umviza nkubwire niyo mpamvu bamvuze ati ngibuze wawe amarira menshi kandi agenda kaba kenshi reka twihangane mwo tabiyo bica niyo biva basha twihangane ariko duse natuva ngaha tukagenda evidence izo kwa mtubona ngaha abona gikuru tureke kurira ariko tumusengere aho bigeze ubu turabona ko hariho kamitende ukatangwe no kuvuga aza kumera neza Sara umvise ndakubwire sivyo bagenzi sivyo turi ngaha kubera gufasha sivyo twaje ngaha kugira dufashe ndibaza iyo umuntu ari mu ngorane twebwe nimba twamaze kwerekana umutima w'urukundo tugashika turashobora gufasha sivyo tukagira icyo dufasha okweje nashaka mbaze none habuze iki basi kugira mu transfert kugira tumenye amagara yiwe ukuntu aguma abandanye umva abe à l'aise abafana natwebwe bakunzi bacu biwe bazi ko twakoranye byinshi byari umuvandimwe umva naco sinajyama inzara ari hake rero nakuntu nawe nyene ari mu ngorane noca ndamuterera hamajewe cyo nashaka nsabe nimba ari kumuterera mutwubwira habuzangaye basi kugira twebitse turi bamwe birashoboka sivyo turabico dukora nka twebwe nk'abakunzi turabico twokorera andi kugira asubire kuronka amagara meza mbona kuvuga ibitaro andarimwo iri ngombwa yuko bamutransfera ku bitaro bikuru aho naho urumva hakenewe uburyo hama bamutransfere ku bitaro bikuru mubona ko bikwiriye ko byoboneka kugira ngo andi akire canke aronka agahengo basi twebwe mu bitubwire ukuntu bimeze canke uko bisaga canke uko bingana kugira ngo turabe ukuntu ko kwikosantra twese kugira ngo turabe ko mushigikira kuko nawe nyene yaratugwa inyuma yaratuba hafi muri iki kibazo kibaye nubona ukuntu turiko turarira canke turiko turabaza cyane ukuntu andi anari two twifuza kumenya ubuzima bwiwe ukuntu bumeze canke aho buhereye kuko ukuntu twamubonye nukuri yapfuye ariko ukuntu uriko uratubwira uko onya ho ikizere turabona umenga ko gihari namba kiri muzima hoho bikunda ko amagara yiwe yogaruka akamera neza mutubwire ibisabwa byose kugira ngo turabe ko twoterereza canke twebwe twese tukihuza hamwe hama tukaraba igikorwa ko twomuvura ico kimwe nico dushaka kumenya kugira ngo tumenye ibikurikira kwandi canke bikenewe nivyo onya nabindi Mbo ibikenewe kwandi nubwo yabeje kubivuga nibyo ari kwa muganga ariko ibitararimwo hari ibikoresho bimwe bidahari kandi bisabwa yuko bamutransfera ku bindi bitaro oya umva kuvuga menshi siko kuyamara siko twese twajenga kugira tumenye igisabwa n'igihe kibasi none habuze iki ngo abuze ivyuma abuze ibiki habuzanga tubwire pri nimba turi abatamani umujane nguvu siko turi hamwe byose birashoboka cyo nimwegere nganabe nimwegere turabito dukora sivyo tugito twokora kugira andi aronka amagara meza ikintu gera ahandi menyereye umuntu ari kwa muganga ibikoresho bidakwiye sawa baramutransfera bakamushira ahantu ubushobozi buri je rero nk'icyo nagomba gusaba je maze kugwaza abantu benshi niba kwakwanye bo baza hari bamuronderera iyo transfer bahejeje ikintu ca mbere bakora ni facture y'ibiba bikenewe nimba ari imiti nimba ari ukumukora nimba ari biki kuko narabonye yarababaye cyane sirituma umutwe iyi party yino nimba rero bishoboka nkuko mwese mwamaze kuvuga yuko ari mwebwe muza hari je ndabinginze genda mukoresha iyo transfer hama hasohoke facture y'ibikenewe hama tuje hamwe tugira ico dukoze kugira amagara yandabe mazima n'abashoboye guterera baterere turafise inshuti hirya no hino bamukunda tugira ico dukoze kugira amagara yiwe abe mazima
n'ubundi cya kindi gikenewe n'ico nyene harakenewe uburyo kugira akorerwe transfer nk'uko mwabidusabye. ariko kimwe gusa ibyo mukora byose mubikore muzi ko muza kutumenyesha atari uko nabo niba muri ko mubikora mu misho mutobwe muza kuduhenda nimuze kuduhenda twebwe twifuza ko mutubwira inyishu nziza kandi ibyo ari byo bibe ari byo kuko inkuru mbarerano irutwa niyo yiboneye twebwe dushaka ko tubibona ibyamushikiye jewe ikintu naco novuga reka je mvuga ati usubize umutima inyuma kandi nkoreshe ukwihangana mugabo nkuko ono mama Kibonge yabivuze nuko ntuzenyi gipaji yavuze n'uyu waridu mu bikora uko nyine hanyuma kandi uko ubuzima bwe bugenda arunka agahengwe mudufashe kugira ngo muze mutumenyesha kimwe ku kindi. Sara ndakwinginze n'ukuri nimba ari amafaranga yoba n'ukuri ndazi andafise abafanzi benshi kandi akundwa n'abantu benshi ku rukundo nkunda andi no pfuma mbwira muhira basi bakamugabane wanje nkagurisha itongo mugandi bakamuvura agakira ndakeneye kubona andi ari mu buzima bwiza. Ego nta kibazo bwabidusabye tuzoza turabamenyesha uko bizoza biragenda kandi turizera ndaraza kumera neza tumusengere araza kumera neza nta kibazo. Ikindi kintu basaba mashobora urabona turi ngaha mushobora kutugira groupe yo guterera mashobora gukorera groupe yo guterera andi hama mudushire muri groupe kugira tumenye amakuru hari update kugira tugume tumenye ngoro ko ibikuntu bigenda bibandanya sivyo hama nimba ico ayo facture muirungike muri groupe mutwereke ikibuza hama turabe ico twogira sivyo nibaza andi n'umwana w'igihugu n'umwana w'u Burundi yarafashije benshi kabuke rero bajya yafashije nabone batumufasha n'umwana afise umutima mwiza niyo mpamvu je nabayitushe no kuza ngaha baje sinari gutivyo ndimwe nkaza ariko kubera nabayitushe naje ngaha kumva ko ndabishaka mashobora gukrea groupe n'ubunyene vanga wa create groupe yo gufasha andi turavyemeranye bazi uko ari abantu benshi biyemeza ikintu nibagishitse ariko je ku mutima wanje kuri duko mfise na bintu vyatari mfise kuri duke mfise ndashobora guterera andi kugira asubirana nk'amagara meza sivyo tugira umutima w'urukundo. Ikindi nabasaba umwe wese ngena asanzwe asenga tumusengere kuko by'ukuri tubuze yanditswe batubuze ikintu kinini tubandanye tumusengere yaba ari mu misirima cyangwa mu Kristo dufata umwanya tumusengere by'ukuri kugira ngo Imana isubire dukirize yandi wacu. Murakoze. Murakoze. Vraiment wanasema vraiment ni kweli yote mjikaze sana mko na tumetro kura na gisi hali yake inaendelea parce que iko muhita mbaya vraiment si tuko watu wake sana tunampenda sana Anji na ile kitu ilitokea vraiment ilituma sana sawa mnakuwa tuambia kama patakuwa vitu vinaweza hitajika porque hali yake ndio inakuwa mzuri mnatufer sinye tunajua bila wakati tujue tabii tunaweza fanya gisi wote tuko hapa parce que najua yote vitatokea tu ikwe facture ikwe nini mtu metro courant tujue gisi tunaweza angalia gisi ya kufanya kupendwe tuko nao kwa Anji vraiment mjikaze please. Tutawasaidia tutawapatia hamna shida hama nubwo turi mu ngorane reka tubashimire ku rukundo mwerekanye ko mwoba mukunda Andi kandi nkaba nohereza mvuga ati tubandanye kumusengera ahari niyava amahoro dadi tuzosubira kumubona kandi turabyizeye sawa naho butaha. STV Every Story Matters.